apana ubusazi bwanjye ariko rero ko hugaye hari agakobwa nari naje ino gace kavuga ngo bahebiyake ngarakunda ngo kuba yinziza y'ubudemu hagenda nje ndi umunyarusaku reka ndamuza reka ndaba ahubwo nta n'idirisha rihari ora kasiripe njewe neka ngura gasiripe nitwasigaye yamba lakini gusa ni abademu aho ni babademu ubwa no ku kumba rihereza abantu bahebiyake kamwereke hanze jipo yesi jipo abademu bucafu ko yesi jipo none oya haba bahebiyake wenyene yesi jipo boy none unaona shamba bye abiyake sali bakunzi ba INYISHU media murakomeye meze fresh muri good kuze twende so bakunzi ba INYISHU ivyo vy'imisozi nivyo so bakunzi ba INYISHU media uno munsi ni wa munsi twababariye yuko dushobora kugenda kumuraba nde X-ray bahebiyake rero nkuko mubona twashitse muri ya ntara ya Rutana aha tuvuye ahantu ebana iri moteri twaca je ntaho nzi nukuri onyene urabona iyo yadutaye n'urugendo dufase tuza n'amaguru numva narambiwe kumva warashitse ino ukiyagi bro je naratigisa urumva naraduze nico gituma no munsi sinashimye kuzana ipanta naje nikabutura kugira nze ndaduga imisozi neza ntatari mze ujya munsi je nahereye hari yepfo narinzi ko so bakunze ba INYISHU media rabakijya kiye abantu bagira ibi cha mu Rutana ni abantu bakunda kuza gusari so bakunze ba INYISHU media twege no munsi twashimye kuza turi babiri nakuze kiriya gihe naraje ndi umwe mutubarira ibintu byinshi cyane ngo twayikubarira abandi bantu ngo tugire gute tuze kumuraba bahebiyake ariko twagiye kwa se wiwe mutama bandarasi turadodora turabura umuntu numwe atwitaba twamubuze tumaze kuba tumubura cha tuvuga rero twebwe akaramutse ntigasiba nyumba twateguye urugendo rwo kuja mu Rutana nitutegerezwa gusiba bobo turi sangapi twavuye mu gisagara senkeri ubu turi saa 10 z'umugoroba ubu unye tugeze mu Rutana turiko turagenda hamwe bahebiyake asanzwe aba mugabo rero imoto gute kwanza ntare imoto yadutaye kure ubwa mbere menga ntitwaciye ahantu ubu ahubwo ino mu Rutana usanzwe uhaza oya je naje kuri adresse nza ndabarekiriza ndondera bahebiyake kuko yabari ryambere yari ryambere ntwari kwamenya ahantu tuvuye hariya ugenda warushe bakunze INYISHU media kuze nakantu kamagara makeyi kagenda karushe regani hapa tumefi bobo unaenda wapi bobo garuka inzu y'abahebiyake ngo ndakwerekerero kuze ijya nzu ntawe wibuka muri video nari nafashe kare kazu kahariya kare kanyuma ni kabahebiyake ya kazu ni kasigaye abamo iki naco ni ca giti kimwe yurira ngo agiye gukorerayo kumvugana ngo ni Zakari ngo nawe uri Yesu ngo tugende uno munsi nakwari no munsi ndagutembereza mu Rutana kwa bahebiyake pare kwa ile nyumba ujya munsi mwaba ni sawa meze neza yaje ngaha akapanda nishike hivi nikonesha yari nkende no munsi nako kwambaye busura bura kuduga mwayaze yisaye aho nye mbaza rero dakwari no kumvugira hejuru niko wamubajije wabaje nufu ngo giheza akayo yurira hejuru ku giti yavuze ngo izakayo yuri hejuru urumva we ari Yesu je ndi Zakayo samubwira ururuka Zakayo ko munsi ndari wa bahebiyake byamucanze none kiwiwe menga haruka kaya kazo kiwe je menga si hari n'umutego nabo kuno batega inyoni umunyoye aho uragapata we n'ibitego y'inyoni kumbe mu Rutana ntibiriza amani bahebiyake usanga ari wenyene utezi iyo mitego usanga ari bahebiyake ari nkonyo oya bidakwiriye ntukwege
Norabizi kubiteganye. Je ndi intare nakuriye mu bintu by'ishamba byinshi ndabizi. Naha nyene. Oya ako kaza munsi none ngaho kwega gute. Kwega gute. Umutwe uja munsi. Nabibaza nkwe. Reka habo dukorera koreka fa gukora ku bintu by'abandi kwabahebiyake rero ntihajya bakunzi banyisha umeze rero aha turashitse hahandi bahebiyakaba muri yanzu ndibaza mwariko murabona iki giti n'aba bana ndazi baratuzi baradukungereye ariko bahebiyake rero menetse kubera ndarushe nta inzara ico bita n'inzara byose nabi utakoma franga tungeuza nyama ndakubari bahebiyake rero abasanga bari ngaha kandi rero ujya ndamuzi ujya anyataje aho sanga yatuboneye muri iriya ntobora cameraman habaziriya ntobora ukuri bahebiyake afise inzu nziza bamwo umbura ariko akacaza kuba mu nzu nk'iyo ndake ega wasaze ntushobora kumenya ubusazi bwawe aho bugute apana ubusazi bwawe ariko rero ko hugaye hari agakobwa nari najino gace kavuga ngo bahebiyake ngarakunda ngo kuba yinziza y'ubudemu hagenda nje ndi umunyarusaku reka ndamuza reka ndaba ahubwo nta n'idirisha rihari nzigene yugaye gusa ntawe uriyo ningiye weye batatu kunzi wanyishumeti akuna manyisho ngurabe bobingo ngalia nyumba ya bahebiyake nakamusegete ngaho hasi none bagomba muzanira imati unaona shamba bahe abiyake akuna bahe nta n'ubuzwiye sasa arenda wapi kumbe angalia hapa kumbe nakuraga bugari kandi n'ubwo nyene urasaga nawe yavumbise umuriro nta kotse ubona ndabona kotse ndakese bakwita kuvumbika kandi we ruguru ntiho habaye aho yavumbitse umuriro harabona ngaho wicaye n'amashiga atatu ndakubarira mu gisoko soke niruze atatu badatana mu ndagano amashiga soke niruze hepfo haciye ingoma itavu umugore afise inda soke niruze ndaguhaye nanje ndaguhaye nawe so bagoze yanyisha umeze aturi mu nzu y'abahebiyake lakini kuze atumuoni adahari ona kasiripe nje boneka nguraba gasiripe mutwa sigaye yamba lakini ubwo sani y'abademu aho ni babademu ubwo no kuri kumba arihereza abantu bahebiyake kamwereke nanze jipo Yesi jipo demo bucafu ko Yesi jipo none oya haba bahebiyake wenyene yesi jipo boye none amatutuke mu nyumba y'abatusha hanya hozo rugore wa undi yadutelefona ngaragwaye ngo niwe yamukaye nda mimi naona tutu fungi hii fasi ni hatari we kuze twende waba uragorovye misiyoni kandi afika kure kubarabara tena sasa tarara man turabinge turarino oya apana ngako bahebiyake wowe urara muri ico ginombo sasa mimi sina mfise sigara ya mahera ya deplase nawe nyene kuke oya bazoturungikira urazi na bandera ukuntu yatubari twari tuje kumuhitana nga tatusaidia nga tupatie franga ndogo ngo tukwe pamoja umva turagenda turabasa hantu tujya kanyama akuna niko nzara ndashonje vya afisa mahera sawa twamenye ko ndayaronka je ndayafise twende basi tuangalie kama tutakula kamoya kisha tugaruka tugende tuone kwanza huko ure jama ntiwabonye bwa munsi ko yazananye hari yaziri yino nyene zarirabuye
urya wenyene cyo gituma bavuga ko afise abantu bamugendera ntabwo ari bungana uko yojya wenyene rabi bintaye Kenya impurunguka z'ibijumbu n'imise atugende kwanza twabingiye tujyanyama no abakunzi banyinshi media twege twaje kumuraba bahebiyake ariko turamubuza ani hahandi asanzwe aba nimuze muvuge ngo ntitwamurje kumuraba kandi acha twende bobo zimya kamera tugende turagaruka